Oje nabonye ugumuranda basana sinzi hari ahantu wowe nzi. Genda kuza hano. Ahantu hehe? Sagisi siganwe ndakubonye twarahuye mwibara gusaje wona gwanda ifaje nakura. Okay. Bo ni vyiza mugaje ntago ndakwibuka none. Je nagushimye ko. Washimye. Wow. Je kinaje vraiment ndavye. Ndabona vraiment ntaco baye uri umukobwa mwiza nimba washimye rero je nibaze ko ibisigaye twaca tubiyaga hari na kimwe none tuyaze tukayaga turiko turajana nabajya abahungu ko haraho naringiye nango ariko je nta kibazo none kajya gahungu nako gahagaze hariya ujya muyihoze kandi nawe nyemenga mwari mukundana ujya nyene bya sijyanyaje basi wow bo sawa we rero katwigendera si kokenda nibaza Isa. Ariko narinje kubwira. Jewe umbwira. Sawa, ngiye. Narinje kubwira ko wa munsi twaje magije nawe na January. Jewe? Wewe nyene na wundi. Navyutse. Bakubwiye ko mwisite mu quartier nije nteri ndaje nyene. Genzi ko ari wewe none ko nawe twakundanye ko atari wewe. Jewe nanyuze aho abandi banyuze. Bavyumvise? Mbesha ndakubwira, mbe nakubwira. Jewe ntabwo nasanze ukwiye. Bivuze ko nabandi bahanyuze. Okay? Urashaka kumvira konje. Jeve ngagenda. Uve ngahanye rugenda. Jesse novanga. Iwacu. Jesse ngenda. Iwacu banyirukanye kubera wewe nange simvanga. Uragenda ngenda. Singenda. Tuotera indunga Jesse imvanga. Ushaka gutera induru? Ushaka gutera induru? Nukwira wa Jesse novanga. Jenzi kwata ni wewe na wundi. Uragenda ngenda. Jesse ngenda. Dekura Jesse ngenda dekura. Nani soni. Ngenda. Uragenda ngenda. Kuri Jesse ngenda. Ndakubwira ka turaraba nange simvanga. Ni kano kasadunda wana. Je sinzi ibintu ngo je mumvyure bro ibintu wese nakubwiye ko bizokuza ikora uzuja mu wewe none jewe banza wumve ngo jingo nagatenda je ndatenda jewe dada nibiki sio
jewe uyu musore twarahuye arambwira ngo tukundane ndamwemerera. Umusore arasabye ngo tuhure turahura turaryama nanjye burofisi ngenda ndabimubwira arahakana ngo nene jeje nyene twaryama ni wewe genze ko nta wundi ni kinavyumvise urumva yarakubwiye muryamane uremera manaki we wiyemeye ko umunezero waguha umubabaro we waruzi ko bizo muryamana gusa bice nyine kuryoherwa tayari oya yarambye ko tukundanye urukundo nyene ndamwemereye dada umviriza imitwe yanyu turayizi ushobora gusanga yitewe n'akandi gatipe bacurishira umujyana kandi genze uko ari uyu nyene urashobora kugenda mani umve ndakubwira umva tumuhinije umva ngo ngagomba ngo tugume ngaha tugumane muri kano kageto kacu bro arase ngo ntapfa ngaha urafise ahantu uraza umuntu kubera ikitagenda ngo ntagenda urashobora kugenda bo gishapfa ngaho toka pa singenda Umuswa ndi yakumira kwa mazi. Mbona ari iwe? Oya nagwarije. Oya ni none ko ushaka kugenda. Banza katuvugana. Byagenze gute ko mumenga ubuzima sineza? Irega nyene ibintu bizabihinduka niyo mpamvu je nabayo. Mana yanje we. Sha. Byoroshe kwe. Umuntu yogufashije kugira umumenga ingwani nyinshi. Oya nanje gushakisha umuntu nga mu isoko je naho kwa rero mu masubiri inyuma. None ko ari kumbanya bashaka kwinyegeza. Oya nakivu. None ho basije uranyibuka. Ningata kwibuka.
none gushaka kugenda reka twaze tuvugane shero bana twamufashije kugira Fashe